Inshuti bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu muri kumwe na Pasiteri Irene Nahazwe kuri rwa rubuga rwanyu shingira intahe Imana nzima. Uno munsi dufise ikiganiro kivuga ku vyerekeye kuvuka kwa kabiri. Iryo jambo ryatanguye mu gihe Nikodemu, umwe mu bayahudi bari bakomeye, yagiye kurondera Yesu mw'ijoro kugira ngo amubaze ati none ga ko mbona ukora ibitangaza, nta muntu ashobora gukora ibintu nk'ibi atari uwarungitswe n'Imana. None mbwira n'ibiki? Ayo majambo tuyasanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana hariya mu gice ca gatatu, yego turahera ku murongo wa mbere hanyuma dushike ngira ngo ku wa gatanu. Hari umuntu mu bafarizayo yitwa Nikodemu, yari umukuru wo mu Bayuda. Uwo aza kuri we mw'ijoro aramubwira ati mwigisha, turazi yuko uri umwigisha yavuye ku Mana, kuko ata muntu ashobora gukora ibimenyetso nk'ivyo ukora, shiti Imana iri kumwe nawe. Yesu aramwishura ati nukuri nukuri ndabikubwire, iyo umuntu atavyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Iyo umuntu atavyawe ubugira kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Kugira ngo umuntu avuke ubwa kabiri ategerezwa guhinduka mu buryo bw'impwemu. Mu gifaransa bavyita regeneration ou transformation par le Saint-Esprit. Iryo hinduka ariko ni igikorwa Imana ikora mu muntu. Ego ni mu gifaransa bavyita ngo ni acte divin. Ni ikintu novuga ko ntushobora kukibona ngena gitanzwe, mugabo biragira inkurikizi mbere n'umuntu agahinduka mu buryo bwo kubaho. Kubera iki? Kubera aha iyo umuntu avutse ubugira kabiri ni hahandi ijambo ry'Imana rivuga ngo abamwemeye bose yabahaye gucika abana b'Imana. Kugira ngo umuntu avuke ubugira kabiri ategerezwa canke aba yemera ko Yesu Kristo canke jambo yigize umuntu ari umukiza wiwe. Nico gituma abantu bavuga ngo yarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe. Kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe bizotuma uba mu bana b'Imana, bizotuma wandikwa mu gitabo c'ubugingo. Rero hariho amajambo menshi twagiye twumva, mugabo akaba aratanduka ari ahantu henshi, ariko iyo yegeranije usanga yose avuga ijambo rimwe. Hariya muri Matayo, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo 28, akarongo ka 19, harya havuga ngo nimugende, Yesu abwira intumwa ngo nimugende mw'isi mwigishe amahanga yose, mugire amahanga yose abigishwa banje, abazokwizera canke abazokwemera mubabatize mw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mpwemu Yera. Uwo mwana ni ukuvuga Yesu Kristo. Ahandi naho nyene iryo jambo rirongera rikagaruka muri Mariko. Reka dusome muri Mariko 16, kuko benshi ngira ngo bakunze gusoma iryo ryo muri Matayo, ariko naho nyene havuga uko. Havuga ngo arababarira, abo ni Yesu yavuga ati mugende muje mu bihugu vyose mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azokizwa, ariko uwutizera azotsindwa n'urubanza. Haleluya! Aho nyene Yesu akiganira na Nikodemu yaramubwiye ati kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi arirwo rwatumye
itanga umwana wayo w'ikinege Yesu ari we Yesu Kristo, ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko azabone ubugingo budashira. Utamwizeye ntazobona ubugingo budashira. Nuko aha rero niho duca tubonera aya majambo avuga ku vyerekeye kuvuka ubugira kabiri. Kuvuka ubugira kabiri nabivuze ko nongera bisubiramwo, n'uguhinduka, n'uguhinduka ivyo warimwo ukabivamwo. Muri baruwa intumwa Pawulo yandikiye ab'Ikorinto mw'ibaruwa rya kabiri, hariya ku murongo wa gatanu, mu gice ca gatanu umurongo wa 17, niho havuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo aba acitse ikiremwa gishasha, ivya kera biba bishize, byose biba bibaye bishasha. Haleluya! Rero kwizera ni kwemera Yesu Kristo. Muravyibuka hariya mu Baroma 19 haravuga ngo niwatura yuko Yesu Kristo ari umwami uzokizwa. Reka dushobore tuhasome hariya mu Baroma, niho hatubwira ubwo buryo. Hari abantu benshi bibaza ngo ni aba Kristo kandi batigeze bavyiyaturira n'akanwa kabo. Aha ndiko ndahamagara abatarabikora, kuko ni ikintu cobabera ceza. Avuga ngo kuko niwaturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Kuko umutima ari wo umuntu yizeresha akaronka ukugororoka, kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Haleluya, haleluya! Twavyumvise ngo umuntu atavutse ubugira kabiri ntashobora kuzokwinjira mu bwami bw'Imana. Ni ukuvuga uko kuvuka ubugira kabiri ni ukuvyizera, ni ukuvyemera, hanyuma ni ukwemera ijambo uw'Imana yigize umuntu ari we Yesu Kristo. Umaze kumwemera hari ikintu kiba muri wewe, haraba impinduka. Ku bwa mpwemu yera uhinduka umwana w'Imana. Turasoma n'ayandi majambo hano mu Befeso, reka duhere mbere twahera kuri Efeso, turahera kuri Timoteyo. Timoteyo 3 niho twosoma kugira ngo tuvyumve neza ico ivyo byose bisigura. Timoteyo 3, Tito 3, murambara, Tito 3, duhere ku murongo wa mbere. Uko umukristo akwiye kumera, ubibutse kugamburukira abakuru n'abafise ubushobozi, no kubumvira no kwitegurira igikorwa ciza cose, no kutagira uwo bambika ibara, no kutitoraguza, no kwengenga, berekana ubugwaneza bwose ku bantu bose. Kuko natwe nyene kera twari ibipfu, turi intabarigwa, tuzimizwa, tujakariye ukwipfuza n'ukwinezereza vy'uburyo bwinshi, twama tugira urwanko n'igono, turabo kwankwa, natwe twankana. Ariko ineza y'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu, bimaze kuboneka iradukiza, itadukirishije ibikorwa byo kugororoka twakoze, ariko nk'uko imbabazi zayo ziri, idukirisha ukozwa kuzana kuvyarwa ubwa kabiri, ikadukirisha uguhindurwa basha na mpwemu yera. Haleluya! Mwavuze ngo iradukiza itadukirishije ibikorwa vyo kugororoka twakoze, ariko nk'uko imbabazi zayo ziri, idukirisha ukozwa
kuzana kuvyarwa ubwa kabiri, ikadukirisha uguhindurwa basha na mpwemu yera. Mpwemu yera niwe akora igikorwa cyo kuduhindura basha. Ego. Inyuma yaho tumaze gusoma ayo majambo, hari ayandi dusanga mu ibaruwa intumwa Petero yanditse mu ibaruwa yiwe rya mbere mu gice ca gatatu, naho haratubwira ayandi majambo ni mu gice ca mbere havuga ngo Petero intumwa ya Yesu Kristo, ndabandikiye abatoranijwe b'inyambukira zo mu banyina zo mu basanzariye i Ponto n'i Galatiya n'i Kapadokiya no muri Aziya n'i Butiniya. Mwatoranirijwe mu kweza kwa mpwemu nk'uko Imana Data wa twese yabamenye uhereye kera, kugira ngo mwumvire Imana mucucagirwe amaraso ya Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bigwire muri mwebwe. Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo Se iragahezagirwa, yatuvyaye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ivyizigiro bizima, ituvyaza ukuzuka mu bapfuye kwa Yesu Kristo, ngo tuze twegukire umwandu utazobora, utanduye, udakabirana, mwabikiwe mw'ijuru. Mwebwe abazigamwa n'ubushobozi bw'Imana kubw'ukwizera, muzigamirwa agakiza kateguriwe kuzohishurwa mu gihe c'iherezo. Hariho agakiza twateguriwe kuzohabwa mu gihe c'iherezo. Ibi ni bizogaragarira abavutse ubwa kabiri. Mu nyuma, imbere yuko tubandanya, umuntu wese arakwiye kumva yuko gutyo gusa umuntu ntashobora gukizwa, kuko twari twarapfuye, twari mu rupfu. Ubu rero bidusaba kugira ngo tuvutse ubugira kabiri, niho tuja mu buzima bw'ukuri, tubifashijwe na mpwemu yera, ariko kandi bihagaze no ku kwizera tugira muri Yesu Kristo. Reka tuhasome mu Befeso kabiri. Abefeso kabiri niho tubona ko twari twarapfuye, twari abapfuye, namwe yarabagize bazima, hamwe mwari mupfuye, mwishwe n'ibicumuro n'ivyaha vyanyu, ivyo mwagenderamwo kera, nk'uko ivy'isi bigenda, mwumvira umwami w'abaganza ikirere, n'impwemu ikorera mu bantu b'intabarigwa. Kandi natwe twese twahora muri bo kera, mu kwipfuza kw'imibiri yacu, tugakora ivy'imibiri n'imitima yacu bigomba. Kandi mu kameremere kacu twari abo kurakirwa nk'abandi bose. Ariko Imana kwari umutunzi w'ikigongwe, kubw'urukundo rwayo rwinshi yadukunze, hamwe twari tugipfuye twishwe n'ibicumuro vyacu, yatugiranye bazima na Kristo. Ubuntu nibwo bwadukijije, yatuzuranye nawe, itwicarikana nawe ahantu ho mw'ijuru, turi muri Kristo. Haleluya, haleluya. Mw'ibara rya Yohana
rya mbere haratubwira ijambo rikomeye, nshimye kubibasomera, naho ngo muhumve. Ibaruwa rya Yohana rya mbere ni umurongo igice ca gatatu umurongo w'icenda, niho hatubwira ngo umuntu wese yavyawe n'Imana ntakora ivyaha. Umuntu wese yavyawe n'Imana ntakora ivyaha, kandi ntashobora gukora ivyaha kuko yavyawe n'Imana. Haleluya. Muri kane aha nyene haratubwira ku murongo w'indwi ngo umuntu akundana yavyawe n'Imana, ariko udakundana ntiyavyawe n'Imana. Havuga ngo abo nkunda dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese akundana yavyawe n'Imana kandi azi Imana. Udakundana ntazi Imana kuko Imana ari rukundo. Ego, iyo umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ukavuka ubugira kabiri, urahinduka mu mero yawe. Umuntu arahinduka, hari ibintu bataba bakigendana, hari inyifato ataba akigira. Nivyo tugira dusome, kandi nico gice tuza guherezako, ni mu Bigalati gatanu duhera ku karongo ka 18, ho hatubwira ngo ariko namba murongorwa na mpwemu ntimuganzwa n'ivyagezwe, kandi ibikorwa vya kameremere kacu biramenyekana. Nibi ni ubushakanyi, ibihumanya n'ivy'isoni nke, gusenga ibigirwamana, uburozi, ubwansi, intonganya, ishari, uburake, ikeba, kwitandukanya ibice, igono, kuborerwa, kudandahirwa n'ibindi bene ivyo. Ivyo ndabibaburiye nk'uko nabibaburiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazoragwa ubwami bw'Imana. Bavuze ngo iki? Ni bande batazoragwa ubwami bw'Imana? N'abagenda bajanwa na kameremere yabo. Ego, bakora ubushakanyi, ubuhumbu n'ibihumanya, basenga ibigirwamana, n'abarozi, n'abicanyi, barankana, bama bafise intonganya, bagomba guharira, bicamwo ibice, bakagira igono. Igono riri navuga nti n'ishavu canke kwidoga bifatanye no kuboregwa, kudandahirwa n'ibindi bene ivyo. Ngo abakora bene ivyo ntibazobona ubwami bw'ijuru. Tugaruke kuri rya jambo ry'intango Yesu yabwiye Nikodemu ati nivy'ukuri ndabikubwiye, umuntu atavutse ubugira kabiri ntashobora kuzokwinjira canke kuzobona ubwami bw'ijuru. Nshuti bakunzi, bene data mwadukurikiye, ndabashimiye kuba mwafashe aka kanya kugira ngo mudukurikire. Reka dusenge Imana dushime. Mana uhoraho, Mana y'icubahiro, turagushimiye kuri aya majambo meza utugabanirije kuri uyu mugoroba canke kuri uno mutaga, biva aho abantu bari. None rero ndasavye Imana ngo aya majambo abere itara uwuriko aratwumviriza, kandi umwe wese yumve kandi yongere avuke ubugira kabiri mu kwizera, muhemu abimufashijemo kubw'amaraso ya Yesu twahawe, kugira ngo adutabare n'abo batabarwe, baje mu cizere co kuzoronka. Bavuze ngo umwandu kuzoronka, tuzotorana ivy'ijuru. Umwami Yesu rero abahezagire, ubahezagire Umwami Yesu, urakoze. Mu izina rya Yesu dusavye twizeye, amen.